dushike ku iterambere rirama tubanze tugabanye umurindi wirondoka na cane cane abo tudashoboye kurera. Hariho benshi bagize icivugo abana n'ingabire y'Imana, kandi nivyo nanje ndabishigikiye kandi n'umugisha w'Imana, ariko tuvyare abana bashobora kunezerererwa ubuzima babayeho muhira. Abana iyo ari benshi mu rugo udashobora kubagaburira, abana usanga bafise umunoho, bakamana umutima uhagaze, ugaca usanga umwana aciye mu murima w'ibigori kwa naka arivye ikigori, umwana abonye hari amavoka arivye, kubera muhira adahaga. Niho rero hacakura umuzi muriwe w'ubusuma. Birahimbaye kuvyara abana ushobora kurera. Nabo bavyeyi nyene babavyara badashoboye kubarera, hari n'igihe babavyara bakabagira umutwaro w'abandi. Je mpanda biboneye amashure afunguye. Iyo amashure afunguye urabibona, cutangura guhabwa programme yo kugura amakaye, ukayishira muri wawe. Iyo programme atayo wari waratanguranye mu ntango z'umwaka, ndabeshe ucutangura kugira programme z'abandi ziyongera kuzi wawe. Iyo habaye igurana ry'abantu, ibiza n'isibe ntibisigara inyuma, isi ntiyaguka, abantu baragwira. Isi si elastique, ni ya yindi nyene. Twese rero duca dushaka kugundanira mu kibanza kimwe, niho uca usanga twubaka mu kajagari. Aho duca musanga umwe wese uko avyumva ariko agira kugira arondere ahakika umusaya. Haje rero nyamugigima, haje vya inkukura ica itwara abantu. Kubera iki? Ntihabaye urutonde rwo kubaka, kubera umwe wese aba avuga ati je nkeneye aho nkika umusaya. Abakenyezi b'imboneza nimudufashe mwigisha abandi bavyare abo bashoboye kurera, kuko umwana amaze kugwara kwashi n'ubwenge burafutana.